Bakunzi b'urubuga rwa BM4 Plus, ndongeye kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha vyose biva ku Mana, ngo muroranirwe mu banyu no mu vyanyu aho muri hose. Mu vyerekeranye n'ibibazo vyo muri Congo, mu vyerekeranye n'ivya gisirikare cangwe se mu vya gisivile, ivyo kuvugwa kw'igurishwa cangwe se kwigambanirwa ry'igihugu ca Congo, abantu benshi babireba ubu mu gihe ingwano itanguye hagati y'uwo muhariye wigize ngo ni M23 ushigikiwe n'u Rwanda nk'uko amaraporo mpuzamakungu yagiye abivuga. Ariko rero abantu benshi biyumvira ko ivyerekeranye na abo basirikare ba FARDC kugambanira igihugu cyangwa kugurisha igihugu vyatanguye ubu. Ivyo kugambanira igihugu no kugurisha igihugu, abantu benshi bitahure mu vyerekeranye vyaba mu vya gisirikare canke se mu vya gisivili, vyatanguye kera, biterwa biboneka nk'uko ari abanyarwanda bwabo bagurisha igihugu bakigurisha n'abanyarwanda ubwabo, kikagurwa kikagurishwa kikongera kikagurwa kikongera kugurishwa mu buryo canke ubundi. Ariko nk'abarondogoreye, itariki 11 z'ukwa gatanu mu 2012 niho muri kiriya gihe uwarahagarariye Congo nka minisitiri cyangwa se nk'umushikiranganji w'imigenderanire ya Congo n'ibindi bihugu, n'uwarahagarariye u Rwanda nka minisitiri w'imigenderanire w'u Rwanda n'ibindi bihugu, hari ahantu bita i Rubavu mu Rwanda, ahantu umupaka cyangwa se ahantu urubibe n'iriya Goma ku Gisenyi. Abo baminisitiri babiri b'u Congo n'ab'u Rwanda niho bahuriye basinya amasezerano avuga ko muri ayo masezerano avuga ko u Rwanda na Congo yorekurira u Rwanda ikareka ko u Rwanda umunyarwanda agira uburenganzira bwo gutora no kwitoza muri Congo. Yo kwitoza muri Congo yaba minisitiri cyangwa se akaba depite, mu gihe yaba yatsinze agakora muri icyo gihe muri iyo myanya azoba yatsindiye. Ubundi bwa kabiri bongera basinyana amasezerano kuri izo tariki 11 z'ukwa gatanu muri 2012 ko Congo inkuru y'umwana ngo isubira inyuma. Ayo masezerano yasinywe itariki 11 z'ukwa gatanu mu 2012 yasinywe n'abaminisitiri de defense, abashikiranganji b'umutekano bo muri Congo no mu Rwanda. Basinyanye amasezerano i Rubavu mu Rwanda. Abazi Rubavu, abatazi Rubavu nobabwira ko ari igisagara kimwe kimeze nk'igifatanye n'igisagara cyo muri Goma, ariko cyo kikaba kiri Gisenyi mu Rwanda, ariko nka kujya twavuga Buvira na Bujumbura. Birafatanye gutyo ubona bimeze nk'ibifatanye Buvira na Bujumbura, biri hafi na hafi.
hari Rubavu rero mu Rwanda, Ministre de Defense wo muri Congo w'icyo gihe kuri Joseph Kabila yaje Rubavu, basinya na Ministre de Defense wo mu Rwanda hari Rubavu, basinya amasezerano ko u Rwanda rwoza muri Congo ucungera imbibe 9 Congo ihana n'ibindi bihugu. Abona Congo murabibona ibihugu imbibe bihana n'ibindi bihugu, no Rwanda, no Burundi, ni Zambia, Tanzania, Angola, Congo Brazzaville, Republique Centrafricaine, none ubu hiyongeye ko na Sudani y'Amajyepfo n'Ubugande. Congo boza gucungera izo mbibi 9, icyo gihe zari imbibi 9 zo za Congo ihana n'ibindi bihugu. Itariki 18 z'ukwa gatanu inyuma y'icyumweru, abaminisitiri b'imigenderanire bo muri Congo b'icyo gihe ku gihe cya Joseph Kabila bagiye Kigali. N'indi Kigali habaye indi nama yo gusinya amasezerano ya Congo n'u Rwanda, ko avuga ko ya gisivile ko umukongomani umunyarwanda afise uburenganzira bwo gutora muri Congo no kwitoza, akajya mu nzego za gisivile cyangwa se muri administration. Bongera basenyera amasezerano y'uko umunyarwanda, abanyarwanda boza gukora iperereza, bakabafasha, bakaba aribo bakora iperereza mu gihugu cya Congo. Kopi ziriho ta madidane. Hari profeseri uzi, profeseri bita Kimanuka, n'undi mu profeseri bita Martin Karere Kabila, ni mu profeseri bigishije cyane hari Kamanyura aho bita Kayange. Abazi kabona Kamanyura hari aho bita ku Kayange. Bara profeseri bigiye yarigisha hari ku Kayange, nyuma kuva yajya kwigisha Kinshasa kuko yari mu profeseri yumva cyane ibyerekeye na matematiki. Abahize muraca mumubona uriya profesori Martin Karere Kabila n'undi bita Kimanuka. Abo ba profesori babiri bakaba bari muri iriya parti politique ya Martin Fayulu iyo bita Lamuka, kandi bakaba bari muri biro politique uyu opoza wa Laurent Désiré Kabila bita Martin Fayulu. Batanga témoignage kandi n'amakopi y'ayo masezerano ariho. Abashaka kuja guhinyuza bojya kubireba. Muri kiriya gihe rero umuntu w'umuhuza nk'yasa nk'umuhuza Olusegun yaritwa uriya mutama w'umukambwe bita Olusegun Obasanjo wo muri Nigeria. Olusegun Obasanjo wa Nigeria yararevye ayo masezerano. Amaje kureba amasezerano, yabajije ministre wo muri Congo ajejwe imigenderanire inshuro 3. Aramubaza ati, ibi bintu urabisinya? Tego ndabisinya. Ibi bintu urabisinya? Ministre wo muri Congo ati ndabisinya. Ibi bintu urabisinya? Inshuro ya 3 ahejeje kumva ko yemeje koko inshuro ya 3 ko abisinya, ikintu Olusegun Obasanjo nk'umuhuza wo mu mishikirano cyangwa muri negociation y'u Rwanda rwarimo rugirana na Congo yabwiye ministre wo muri Congo ajeje imigenderanire, yamubwiye ati votre pays aura des problèmes, ti igihugu cyanyu kizogira ibibazo. Igihugu cyanyu kizogira ibibazo. Nk'umuntu atekereza, nk'umuntu areba kure, ukafasha umuntu umwita ko ari umunyamahanga,
ukavuga ko ari we gucungira imbibe zose z'igihugu cyawe, akaba ari we akugendurira iperereza mu gihe mwe muzaba musinziriye wagenda, icyo gihugu kizoba gifise ubwigenge koko, byaba mu bya politiki cyangwa mu by'umutekano? N'izindi mpamvu cyangwa izindi preve zerekana ko Kongo yaguzwe kera. Ibi by'imishyikirano by'amanegosiyasiyo n'amadialogue y'ubwo bajana Kabila ati jya Kigali sinya, jya Rwanda sinya, jya Nairobi sinya, jya Qatar sinya, jya muri Amerika sinya, ngo jya muri Togo ugiye gusinya. Hariya biriya byose ni imitego barimo bashaka gutegeramo umutama bamugirire nabi, kwaba kumukura mu buzima, bamwice, bamurashe, cyangwa bamuhaye uburozi, cyangwa bamugiriye ubundi bubi, mu bindi bibi bishoboka kubera imigambi bamufitiye atari imigambi myiza. Urabona Kongo aho yagasinyaniye amasezerano, iyi myaka irabaye 30, Kongo irimo induru, irimo urwamo, irimo injyane, amaraso aratemba y'inzirakarengane, abantu barapfa atacyamira, amakungu areba atawusemerera. Akagambane kagambaniwe Kongo niko kagambane kagambaniwe iyi Sudani y'Amajyepfo, kagambaniwe Somalia, kagambaniwe Ethiopia ku vyerekeranye n'abazungu, kuko urabona Kongo yoyo kera karabaye kera cyane, yitwa nka propriete nk'uko nigeze kubabwira y'umwami witwa Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Noneho Leopold wa kabiri rero w'Ububirigi ari nawe wategeka uwo mwami w'Ububirigi. Ambrefe muri rusangi Ububirigi nta mafaranga bwari bufite yo kugira ngo bwubake icyo twokwita infrastructure cyangwa se ibi bikorwa remezo des infrastructures zo muri Kongo. Burya amafaranga twovuga icyo Kongo yubakiwe ibyerekeranye na infrastructure za Kongo, abandi bavyita ibikorwa by'amajambere, abandi banyarwanda ngo ibikorwa remezo, ibitaro, amavuriro, amabarabara, amashuri n'ibindi by'amabarabara y'indarayi. Ububirigi nta possibilité, nta buryo bwari bufise bwo kubaka ziriya infrastructure mu gihugu cya Kongo cyose nuko kingana kera. Rero bwagiye gufata inguzanyo cyangwa se ideni kuri Amerika, kuja gufata ideni kuri Amerika uyemerera ivyo by'amabuye y'agaciro kuva na kera, za cobalt, za nickel, za uranium, iriya bintu byose by'amabuye y'agaciro byari bikenewe muri kiriya gihe. None nicyo gituma rero ubona Kongo yibona nk'iyagambaniwe, nk'iyagurishijwe, urwaruka rwarutse ubu rutabona iyo biva n'iyo bija, ariko ibyo bintu byatanguye kera. Agambane sakubu negociation zirakogwa, ariko kuva negociation zikogwa zigakogwa nko kugira ngo bafate Kongo bagirira ku amananiza kabisa. Amananiza byagira nko ku Rwanda, urabona Mobutu bamukuyeko ari nkawe yari yararagijwe kiriya gihugu, bakifata nk'agatebo uko bishakiye bagishifata imbere n'inyuma, kubera Mobutu Seseko yari afise abajenerali bagira muri 64, bakaba bari babona ubuzima bugiye kujya nk'ugiye kumukika, ameze nk'umuntu yaragwaye indwara bita prostate,
kandi umuzungu yaragushize ku butegetsi cyangwa ku ntebe y'ubutegetsi, abagukontorora buri kantu, abakugenda runono buri kantu kose, barabona ko iriya kanseri yaragwaye mu butu itari kumusiga amahoro. Noneho bakagira amakenga y'uko mu gihe yo kwitaba Imana batarashira ibindi bintu mu buryo ngo bashireho umuramplasa azokomeza kugendera ku mahame yabo cyangwa se ku byo bishakira, kubera nk'igihugu bakibona ko bakiguze n'Ababiligi, kubera rero bubatse ama infrastructure zose ya kiriya gihugu cya Kongo. Bagize dute ko muri abo bajenerali 64 mu butu yari afise hovamo umujenerali akamuramplasa kandi atari kuri ideoloji y'Abanyamerika. Nicyo gituma bamuzaniye kiriya cya FDL ishyigikiwe n'Ubugande n'u Rwanda, kugira ngo abo abari bo baramplasa mu butu bategeke Kongo. Mwese sagasesura muri mwarabibonye, Kongo yategekwa na Kongomani ariko ridikte n'u Rwanda, ku Rwanda niko rwatanga raporo yo muri Amerika, kuko Amerika itizera muri abagenero yaba mu butu, kuko harimo n'abagenero bari baje bavuye kuri gihe cya gisirikare cya Patrice Lumumba na Kasavubu. Nacyo gituma batizeye ko bo muramplasa n'undi muntu, kuko babona ubuzima bwiwe bwari mu marembera. Baca rero bafata biyambaza biriya bihugu basinyanye amasezerano yo kugira ngo bafate kano gace k'ibiyaga byo hagati, k'ibiyaga binini bya Afurika. Kongo iribwa, mu Kongo nta kintu yunguka muri Kongo mu mabuye y'agaciro. Wari uzi ko muri Kongo hari iyo peteroli yimbwa n'Ubugande, muri ndaki bita Edouard, ndaki ikaba yembwamwo peteroli Abafaransa bagatwara, ariko Kongo ntihagire ikintu yungukamwo ni muri iyo peteroli, kandi bahana urubibe kuri iyo ndaki Edouard. Kongo ihana umupaka n'Ubugande kandi bayisangiye, peteroli ikembwamwo, Ubugande bukagurisha na societe bita Total y'Abafaransa bagatwara, ariko Kongo atani ikintu yihungukira. Nicyo gituma uje ubona abantu ngo Ababiligi baje muri negotiation, ngo Abafaransa barimwo, ngo Qatar irimwo, Amerika irimwo, bariya bose n'abantu baje gutangatanga nk'inyamaswa zaje gutangatanga impongo, kugira buri kintu cyose, impongo yose ijyane inyama zazo zitware. None rero kubera uyu muperezida yabahagurukiye akabona ko ari nko kwiba igihugu atavyemeye, basanga bameze nk'abamwibesha ko bamaze kumuhija inshuro zirenga 18, haba kumuroga, kumurasa no kumukubita amakudete. Ibi byo by'amakudete namujya muvyibonera, ariko amakuru menshi yerekana ko amaze kushwa inshuro zirenga 18 uyu perezida Tshisekedi. Kubera iki? Kubera ivyiyumviro vyiwe ya giprogressiste. Rero mwitegere rero muri Kongo burya hazoba isibaniro, kuko ibintu byo muri Kongo birakomeye cyane, birakomeye. Kandi ibi bintu byo muri Kongo ntizosiga abaperezida benshi amahoro, kuko igihugu cya mbere gishaka kwigarurira Kongo k'umuheto, Kongo nayo yaramaze kukibona, n'abakongomani b'umutima baramaze kubibona. Ibintu byose bigo bafata umusaza ngo bagiye mu masezerano yo kumuhambira, biriya by'amasezerano ugeze ku bya Rurankunda byo birarenze. Rurankunda birarenze, amasezerano u Rwanda rasinyisha, bashaka gusinyisha Kongo ku nguvu, ayo mu gifaransa bakwita gukora humiliation ku ruhande rwa Kongo, bitwaza Kongo kuyitera ngo hari impunzi ngo zifise ngo zirenze ibihumbi 100 ziri mu Rwanda, ngo zifise nko gushiramwo u Rwanda ngo kunini yo mu vyerekeye no zo gucunga izo mpunzi no kuzigaburira no kuzicungira umutekano n'ibindi, ngo u Rwanda ntabwo bishoboye. Kongo ariko nayo ntivyanka, iravuga ati abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni impunzi barahunze kuko umutekano muke, mubampe, ariko mubampe mu buryo buri muntu aje
tukamwandika bagakora rusasuma bakamenya ati uyu ni umukongomane yitwa gutya na gutya, ise n'uyu, nyina n'uyu, sekuru n'uyu, cyangwa abaturanyi ababanyi be naba, yaturutse aha bakamusubiza iyo yaje ava. None u Rwanda rukavuga ati hoya, ibihumbi 100 byose bazoza binjire, bagende binjire gutyo, binjire bature mu gihugu cya Kongo, babatuze gutyo gusa. Kongo akavuga ati meno, ntibishoboka. Kongo ni igihugu kigenga kikukiye. Itegeko rya universel des droits de l'homme rya 6 mu Nations Unies navuga ko umuntu wese afise uburenganzira, n'umwana apfutse afise uburenganzira bwo kwandikwa na leta yikamumenya. None se abo bantu bacu bazoza mu gihugu gucyo tutaza abaribo? Ni gute tuzokora estatike, icyo no kwita bavuga mu Gifaransa estatike, y'ukuntu tudevelopa aho hantu abantu bari, tuhubaka ibitaro, tubaka amavuriro, amabarabara, bitewe na demografi y'abo bantu tuvuga ati babaha. Noneho rero Kongo ikabona ko harimo amacenga yo kugira ngo bafate igice kimwe cy'Abanyarwanda baze kugituza muri Kongo mu mayeri no ku nguvu. Ariko ubu n'ubu izagoma baravuga ko hari abantu benshi barimo bangazwa, bakavana mu matongo yabo bagashiramwo abantu bavuye mu Rwanda, za Bugande, za Kenya, yemwe na za Somalia ndetse na za Sudani y'Epfo, kubera hariya ngo hamera. Urumva Kongo rero nuko irimo gutangatangwa mu buryo mu myaka ya 30 iheze leta centrale ya guverinoma y'Kinshasa atakintu na kimwe cyangwa tuvuga ko yunguka muri Reste du Congo, yaba Nord Kivu na Sud Kivu. Kubera iki? Bariya bakavantara baricaye umugambi wo gukorera akavuyo, wo gusahurira mu nduru, kwateza insécurité, kugira ngo bo bakomeze guprofita biyiba ubutunzi bwa kariya karere, bitwaza ibintu bidafatitse. Bene bacu ndababwiza ukuri, abantu bose mukuri kino kiganiro cya BMFO Plus, nta kintu na kimwe muri izo negociation mwumva cyangwa amapropagande cyangwa amadialogue yakozwe na Kongo kuva kera, nako Kongo itagize ngo ikibazo gihere. Ariko u Rwanda rukomeza kwizana kwamananiza, kuko ata Kongo u Rwanda ntaho ruri. Kongo yungukira mu ngwano zibera mu mena ry'amaraso mera u Rwanda rwungukira mu imena ry'amaraso ribera muri Kongo kurushaho u Rwanda rwo barubayeho rutamenya amaraso muri Kongo. Bo rero mu kumena amaraso ntacyo bibabwiye. Icyangombwa nuko babona ziriya nyungu zabo bashaka mu hariya kutike ubutunzi bwa Kongo no guseha tugatwara. Yego ndabashimiye cyane, nimba nabarambiriye mu nyihanganire, tuzoza twingurana ibitekerezo kujya kwiga ntibihera, twibukanye ibi na biriya, haba iby'iwacu mu gihugu cy'u Burundi, mu bihugu byo mu karere no mu bihugu byo muri Afurika. Murakoze, Imana ibaragire, mugire aho muba mwubahe.